urwo ruganda rwo guhimiriza ishirahamwe Ndi mu bandi Foundation ryari ryateguriye abarongoye intwaro abahuza be n'abavyeyi bo muri zone Kiyenzi commune Kanyosha yo mu ntara ya Bujumbura ngo rwari urwo kubakaburira kubahiriza agateka k'abana narirya abari batume muri urwo ruganda ari ntahara mu gikorwa cyo kubahiriza agateka k'abana nk'uko vyemezwa n'umuyobozi mukuru nshingwabikorwa muri Fondation Ndi mu bandi Aline Chimpaye. Ni amahangiro makuru dusanzwe dufise muri Ndi mu bandi Foundation nayo sayandi naya nuko umwana wese ategerezwa gukurikiranwa neza haba mu muryango canke mu kibano tugakora ku buryo umwana akingirwa bikwiye no kuvuga umwana akaronka uburenganzira bwiwe bwo kwita umwana aha abari hariho hose. Vendesse Harerimana umuhinga yatanze icigwa muri urwo ruganda ngo ivyo babigishije bifatiye ku masezerano mpuzamakungu yo kubahiriza agateka k'umwana. Twari dusanzwe dufise guhimiriza bene gihugu nkuko no mutumba wa Gisovu ndetse n'abajeje intwara kugira tubereke muri bimwe umuryango mpuzamakungu wasinyiye biharana agateka k'abana bw'ababimenye ko benshi batabimenya babyirengagiza n'abatabizi kugira nabo babimenye babone ibyo bahora barenganya barana agateka k'abana. Ihohoterwa ry'abana rero ngo akenshi usanga rifatiye mu mibano yo mu miryango nk'uko tubibwirwa n'uno mupfasoni Dorcas Ninahazwe ajejwe gukurikirana abana mu bigo vyose vya Ndi mu bandi Foundation. Dufise amakam menshi y'abana twakira muri Fondation. Hari nk'abana usanga abavyeyi kenshi barabata abandi ugasanga nk'umwana mama we yarapfuye hamupa waza n'undi mudamu hamara ko wacarapfa uwo mukase aramumanukana amuzana i Bujumbura amubwira ahantu yicara ngo amurindire umwana arica kubera ari rya mbere yarashitse i Bujumbura aricara ararindira arabura wa mwana acarara mw'ibarabara wa muvyeyi urumva yaciye amutaho acaraswa araduga kubera vya bintu nyene bavuga ibisigi vy'abavyeyi umwana aramwomoye niko nobivuga. Rero twagiye guhura nawe ari muri babana batora ibigopo mw'ibarabara ibifise ibicafu mw'ibarabara tukaganiriza umwana kwe kuri mw'ibarabara niho yaca atubwira iyo histoire yose nyene vyagenze. Twatera akamo abavyeyi bagire umutima w'ubuntu umutima w'urukundo n'umwana hari umwana hohoterwa ari kumwe na se na nyina bivanye n'amajambo mubwira. Yego twatera akamo rero ko mukunda abana mureke kubahohotera kumwana yagiye ushobora kumuhohotera ukabona aranse kwiga canke aravuye muhira agiye kubikirara mw'ibarabara. Twasaba mugira urwo rukundo mu bana. Beatrice Hakizimana n'umuvyeyi kandi akaba n'umwe mu bari bitavye urwo ruganda arashima cyane inyigisho baharonkeye akavuga ko bagiye kuzishikiriza abandi. Zino nyigisho n'ukuri ziratomoye kandi zanyunguye ibintu byinshi. Hariho byinshi twumvise mwatwigishije tari tuzi. Hariho abavyeyi benshi bahohotera abana babo biyumvira ngo ni ibintu bitabababaza ariko bibababaza. Urumva rero byatwunguye ibintu byinshi n'ibyo twumvitiye muri izo nyigisho tuzogenda kuzishira abandi kugira ngo nabo bafate neza abana babo. Urabona ko abantu benshi bagoma biyumvira ngo abana bahohoterwa ngo n'abana bifuvyi canke barya abana bayerera mu mabarabara batazi ba papa babavyaye na base wabo. Mu byo twigishijwe rero twabonye ko umwana uwo ari wo wese yaba ufise abavyeyi bakwiye n'utabafise arahohoterwa bivanye n'imvo zitandukanye mwatwigishije. Hariho kutamenya usanga abavyeyi bafise canke ugasanga ngo mwabitubwiye umwana akavukira mu muryango ugasanga umuvyeyi aciye yitaba Imana uwo mwana aciye agenda kurererwa kwa basekuru kandi mwadusiguriye neza yuko tubereye gutahura ko umwana mutoyi akiri munsi y'imyaka 18 atabereye kuza kuba mu yindi miryango. Umwana nuwo kurikiranwa n'abavyeyi bombi mu gihe bakihari.
eka na Aime Pacifique Munezero yari yaserukiye musitanteri wa komine Kanyosha akaba n'umuhanuzi wiwe ajejwe ivy'iterambere ngo izo nyigisho zaje hageze akaba yiyemeje ko bazozishikiriza abandi kuva ku rwego rwa komine gushika ku mutumba. Twebwe muri igiruno ruganda tuvuyemo ibikorwa twabyakiriye neza cyane. Babyakiriye neza cyane na cyane ko ari ibikorwa byari bije kaburira ubwenge abene igihugu abavyeyi ndetse n'abajejwe intwaro ndetse n'ababahuza bo ku mutumba bijanye n'agateka k'umwana. Igituma twabyakiriye neza nuko byavugiwe hano basanze hariho ibyinshi aba bavyeyi nabo bajejwe intwaro batari basanzwe bazi, rero byafashije kugira ngo izo nyigisho baronse bashobore kumenya mbega agateka k'umwana kakugabanwa gute, ibyo agenewe n'ibihe, ibyo yategerezwa gukorerwa n'ibihe, mbega ibyo atari karakorerwa n'ibihe. Ibyo rero bikaba bizofasha aba bajejwe intwaro, aba bavyeyi kumenya ingene bashobora gukingira agateka k'umwana ku rugero abana bokura bafise agateka kabo kubahirijwe. Rero ico tugiye gukomeza ni inyigisho n'izanama dukoresha aba bajejwe intwaro ku mitumba ndetse no muri zone ndetse gushika muri nyumba kumi ndetse n'abenegihugu muri rusange kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe. Babanje kumenya ivyerekana ko kariko karahohoterwa kugira ngo bashobore kugakingira babizi neza batahuye ingene agateka gatosekazwa gutyo bashobore kugakingira, hanyuma aya mabi yarasanzwe gukorerwa abana ashobore gutuzwa. Mwomenya ko abari bitavye izo nyigisho basavye ko zitoherera ngaho ahubwo ngo zokwiragizwa n'ahandi.